All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguha ikaze uri kuretura right now kuri Isanamu TV online. Major thanks kuri umaze kugira subscribe, and today nta bintu byo gushavura, nta bintu by'ama stress, nta bintu by'iki. We got the comedian, one of the best comedian dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yitwa Michael Sengazi. Ikaze brother. Yes sir. Thank you very much. Ego meze bo wewe nawe. Ndashima kabisa. Ka intro karakabye. Yes, by the way, nari mfise indoto yo gukorana na Michael Sengazi mu ba comedian dufise. Kuterwa bimbwira no. Narabikubwiye, that's why. Ya message kwa wa musi nivyo ndavyibuka arabimbwiye nyene gusa ntivyashobotse naciye ngenda. Yeah. Naciye ngenda. Turagushimiye by the way. No, thanks to you for inviting me. Okay. Asante. Yes, ikiganiro ni the profile aho dutumira abantu batandukanye kugira ngo batuyagire history za talent zabo, kuntu batanguye education n'ibintu bitandukanye. No musi dufise mu comedian araza kutubwira byinshi n'ukuntu yatwaye Prix Découverte 2019 nk'umu comedian ashoboye kabisa. Mika, ndashaka kumenya before kuja muri carrière ya comedy, Michael Sengazi n'umuntu yarameze gute, yakuze gute, yigiye he? Je navuki Gitega. Nize nagize maternelle nagize ari acandaza directement sinatevye cyane. Caturaza ngahi Bujumbura. Yego. Papa akorera ahantu bita Imbo. Sinzi nimbo habona. Yego. So twavayo tuza Saint Michel Archange. Okay. Niyo nize maternelle ndayiheza ndabandanya gushika secondary school nayo nyene ndayiheza. And so nari umuntu ari assez timide kera. Okay. Nagira amasoni vyasa. I was very shy, man. I was very shy. Barambwira umukobwa yaragenda muvugisha problem. Kandi most of time abantu bafise amasoni usanga biza bihera baja imbere y'abantu bakavuga ibintu. Yeah, man. Ndavyiha ko nakarorero nanje. Now by the way, yeah. No try to film amasoni ariko baravuga kuri micro zisa. Then ucha wigira iki? Mejeje secondaire nacinja Kigali. Secondaire wize? Secondaire nize Saint Michel Archange. Okay. Wigira iki? Nize scientifique. Wow. Nundabe gucyonye ndazubwenge. Igiharuro rero umeze neza. Yewe reka. Ikintu cari kingoye ahubwo ari physique. Kurana deja nanje physique biragoye. Physique. Donc urumva byaragorana no mu ishuri vraiment. Mu prof. En fait hari gihe mu ishuri uri kuriga most of the time kugira ushobore gukurikira ikintu uri kuriga unagikunda. Sometimes it depends no mu teacher unayikara kwigisha. Sivyo? Je nafise mu prof wa physique. Nafise akajwi ga stress avyataye. Nta n'ikintu namuhe nugira ngo nikirije ataye. Oh yeah. He had one of the most annoying voices ever. Yinjiye yavuga ngo Mesdames et messieurs, il est le moment de faire la fête. Il avait yaravugira mu zuba. Je mu basini ngo namwumva nk'umutipe. So basically and yakunda nyene byo kuruka kuri tableau ibiki je bikanera stress byatari. Wagumusenga sibe. Physique narayumva ariko si cyane abane arasibe. Ubwo tutumvikana cyane wundi yari wa economy. Wa economy. The reason is even much more dumb. Irizo yayo nta nahifatiye vraiment nugurofa. Naragiye sivyo tureza rana tukora subira ku ishuri. Yari avant midi après midi sivyo. Lundi, mercredi et vendredi niyo twagira. Sasa umunsi umwe je ndagenda sivyo. Avant midi turaheza ndataha muhira sangamira kubisa ubugari. Piga ubugari wa serie nanje ubugari sinkwata. So I ate that stuff real quick kabisa ndabiheza. Ariko uraza ubugari quand tu as déjà pris ça. Tiro. Kaka niki nkoko. Urana kandi kugangira ngo umengo ariwe namushitse. Iyo. Charaja kwishuri rero sasa ngezeyo ntangurizo strakare nyene ngo. Hama ndaherayo. Ngeze gucyanye so acaraza ngaha nzanva ngo nespa Mikael cyangwa ntiye oui tout à fait. Acanda amaso you were sleeping wari uryamye ni jewe. Oya. Ndamwihakana ndavuga ni jewe sinigeze njya. Rana amaso yanje nsinzire na gatoyi. Bisa hewe ni rouge imwe umenga babagiye umuntu. Aravuga ati ndabibona no mu maso wari wasinze muri jewe negative amuvire Mikael ngo ashaka. Bazana abandi banyeshuri nga. Abandi banyeshuri bose bari muzi. None kandi ngo gutari hasi. Arambwira ngo ashaka fois ninjiye uzoca usohoka. Ariko uri sur 15 points rasta. Urumva stress za 15 points.
nana 20 titres 15 points Joe numva acavuga ngo a chaque fois yinjiye ngo jewe nzoce sohoka n'icyo byari bimeze vraiment ni gutyo jewe na economy tutumvikanye mais bon mpejeje secondary school naciye nja i Kigali caniga amategeko droit it's a law naherejemo nyene and after that naragiye muri university. Yeah, that was university. That was the university. Yeah. So in those years, I finished. It was 4 years. Yeah, 4 years. So I finished the 4 years. Ariko urabizi mu mategeko baca baguhana iyindi myaka ibiri ya stage. First stage, après stage ucukora le barreau. So you have to pass the bar, le barreau pour être avocat. Girobe maître, homologué. Ubundi uri mu juriste. Nilifanya ena edmi ndabiraba ndavuga ni negative. Non, c'est pas bon. Kubera iki? Sinavyumva mu kandi very serious cyane. Oya en fait narayikoze ndayiheza uranamura amafilm ukavuga uti bana ni kureba bizabemeze objection votre honneur. Non ibintu vya si ya cinéma wapi c'est pas la même chose et en plus ikintu jewe kiri fondamental ntakunze mu mategeko nuko wowe urashobora kuba wadekora tuvuge wishe umuntu par exemple and you come to me and you're like yo I want you to be my lawyer and to defend me sawa kandi ikintu cambere je mbanza kukubaza nti ese kugomba kumbwiza ukuri waramwishe did you do it or not yego naramwishe kugira bari pre ku bintu byose ntibaza bamusirprena ubu kaje ukambwira ati ebana naramubwiginye ebana nari namufashe uku undi ati okay sawa gendo vya akacavuga ati ariko nta ma preuve bafise koma ata ma preuve bafise uko kacumubaza ushaka gupleda coupable ou non coupable je nka gupropose strategie yo gufasha ariko ni wowe decide kacavuga ati je nshaka gupleda non coupable kandi hari abantu bagenda bakarengana kandi yarakoze sivuga kwica canke nibindi byinshi cyane baba barakoze ari ugasanga amategeko ntiyabafashe ko ata ma preuve canke iki so I was like this is not it's because you're just real in your life. Real? I just didn't feel it. Kandi harimo niyo party nyene ntakunda nabani so ncanisanga muri marketing. So abavyeyi barababaye of course. Like, what? You studied law with amategeko twarakuriye amafaranga yo kwiga. That was that was in like 2012. 2012, yeah. 2012. Okay. 2012, 2013. Niho nari mpejeje amategeko. Then you said chanda kubita umwaka umwe chanda bivamo nja muri marketing. Ngiye muri marketing navyo nyene vyari ibintu vyoroshe muri sense yuko it was about writing. Numva nandika les pubs radio, pubs télé, etc. Nubu ndacabikora. Mais ça fait plusieurs années maintenant je suis beaucoup plus expérimenté. Ndakora ma consultance kuma boîte ya marketing menshi cyane. Mwarabonye na pub twakoranye na Jibu. Yego. Niriya nije nayanditse turavugana no director ukunabikora because now I know how to do it. Very good writer. So I write the script nibija kuma poster nibiki so and then ugasanga aba client je nkorana na boîte marketing yo aranzanira ama produit akavuga ati twebwe turabizi kuri mu script writer turabizi gukora ibi wandika oui créatif et tout bashaka kugurisha tuvuge nk'ubu par exemple c'est un exemple tuvuge nka Braludi ravuze ati twebwe dushaka gusohora bouteille nshasha imeze gutya canke yakwa vie je ne sais pas bakaca baza kuri iyo boîte marketing kacirondera aba script writer aribo mwebwe ari byo nkora bacavuga ati tukeneye concept ukuntu bimeze bakanyereka ivyo le client va keneye je nkaca ndabicréer nyene nkaba proposer différentes façons de vendre un produit parce que c'est la même chose ngo kuja kuri scène so kugurisha histoire ukayumva ukayikunda nanje ngurisha rero ndabikora basically that's that. Then uja muri comedy gute yo yari education yeah that was education ariko rero sasa theater ni ibintu byerekeye art natanguye muri théâtre nabitanguye en 2010 so it's been almost like it's going to be 12 years. Muri 2022 azaba ari imyaka 12 muri September niho twatanguye so nari ndi kuri university haza umugore mu Rwanda haza umugore azanye aba écrivain
je nari nafashe igitabo cumwe muri aba écrivain ndasoma mpeje kugisoma ca ndabaza ikibazo ndahaguruka excusez moi nashaka kubaza ikibazo uwo mugore arambona niwe yari yabazanye acavuga ati petit arashobora kumfasha vyatanguye ari juste gusoma yavuze ati hari ibintu bakora vya café littéraire donc auteur aba ahari twebwe tugasoma ama passage yo mu gitabo hama abantu baje kubiraba bakapoza des questions à l'auteur par rapport au livre inspiration et tout ça je natanguye ngaho acambwira ati bon peut-être tu aimerais bien essayer le théâtre acandukana ho kugerageza théâtre navyo nyene ndabijamo campura hariho pièce de théâtre imwe nakoze nari ndimwo barinze guhindura le rôle kubera navuga ikirundi cishi cyane navuga ikirundi cishi cyane mais bari bayanditse c'était l'auteur c'était un russe niyo muri 1800 et quelques sinibuka ryari yitwa le réviseur baca barayadapta bayigira mu kinyarwanda yagize mu kinyarwanda kubera navuga ikirundi cinshi baca bahindura personnage yanje ayita ngo Karundi kubera ikinyarwanda sinabwa kimenyere cyane umva bon naho mama ari umunyarwandakazi nungaha yakuriye ngaha yavukiye ngaha tout ça etc mari no muboga ari umurundi so urumva baca muri iyo pièce de théâtre campura nakinanye n'umugabo yitwa Kennedy Mzee Kennedy Mazimhaka he's a very big guy mu Rwanda mu byerekeye acting movies everything arakuze n'umupapa umwana wiwe yari yaje kuraba iyo show umwana we ni Nkusi Arthur Arthur Nkusi oh my god sasa umwana we nimba za kuraba kino kiganiro brother yeah big up to him big up to my brother big up to you man nawe ameze nka kiginga tubwira mariage ameze make asigaye wewe by the way okay oya ndindira ko okay tuanda bigera ko nacu po so yeah basically Arthur yari ahari and yarazinanye n'undi mutipe twakinanye twa Jerome so the three of us chatura créa turavuga ati why not do something chereke just utwenga kuryoherwa nyine kuri iyo pièce de théâtre y'ibisani twengeje tubatirika dufukarize kuri byo gutwenza gusa chaturagira comedy nights muri 2010 okay uraja kuri stage urabatwenza stage kabisa na sketch ya mbere nakinye DJ nyine kuri scene ari one man show ni Arthur yanditse okay muzambere yari ivuga gute yari ibintu by'uburufanyere umutipe ngo yitwa ngo Zurgutunyov ngo ari mu Rusiya it doesn't even there's no name like that ikintu cari kiri bizarre nuko nagomba kuja kuri scene donc amatara yaraka kuri scene uryamye hasi kuri scene nifusa gashuka then hanyuma amatara akaka pa chavuze ikintu cikireveye nkaca ngira ngo nkaca nigorora probleme nta muntu aryama yambaye kandi uri kuri scene nandi kuri scene nambaye akaboxa akabuchkopa ebana ya maboxa y'abatipe niyo naye nambaye na hano mfise ebana Côte d'Azur ngaha zari zuzuye ngaha ebana udukoterete de Paul hangona nari mvyibu handavyibushe ari kwihede gusama ari radio so yeah that was the first one of the first sketch nakoze ni Nkusi Arthur one of your first performance one of my first izindi ni jene nazanditse and how was it by the way how is what how was your the first one performance it was bad it was bad Why? Abantu baratwenze but ubu ndabiravye avec l'expérience fise it was not good it's not good gusa mu Kirundi bavuga nini aho utanguriye kenshi haba ari mu ntango nyene but when you improve ugendura okay ntiyari mbi cyane ariko bon ubunyu uravyumva afite ama standard ari different cyane umva ndabiravye ndavuga ni bani narindi mu bikikabasha what was I doing ariko well it went well ariko izambere nazandika la plupart du temps avec mugenzi wanje yitwa Bob Robert si tu vous préférez hariho sketch abantu benshi bazi yitwa les professeurs namba agashati bisaga cravate ndi kumwe n'undi mutipe tutangura dutambira bizarre so yitwa les professeurs niyo iri mu sketch ya mbere yamenyekanye cyane gose muzo nakoze nayikoranye n'umugenzi yitwa Bob nawe nyine n'umunyamutanga okay nawe yari ari mu Rwanda twahuriye hariya twarakuranye
hariya ku Mutanga CD dukina na football duhura hariya tujana muri ngiyemwo cana mutwara tukine muri comedy. Okay. And it's very good. Abarundi cyangwa abanyarwanda abantu bakuzi muri Africa bakuzi nk'umu comedian and the best comedian dufise. Ndashaka kumenya rero after gutangura kuri your first performance uperforminga neza byagiye birakwigisha uri improving then you are the best comedian. Muri 2019 ukaba warabaye waratsinze Prix Découverte. Ndashaka gato tubwire kuri iyi Prix Découverte. How was it? Byagenze gute? En fait, il y a Prix RFI. Tamaze no kubivuga genre ni narayitsinzwe 4 fois. 4 fois. Avant yuko ndayironka en 2019. 2019. Aho hari ryari na ryari? Haruri imyaka indi ine. Kuva muri 2010. Kubera jewe natsinze la 5e édition. Oh my god. Okay. Donc kuva muri 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19 ni on a the man aratsinda. So ntivyari en fait ahantu harambaza iyo wabigize gute hari ikintu kiri special wakoze. First of all, nyene ndashaka kumenya ni igiki cyatumye kuvaho ubwo mubandanye uvuga ati let me try. Ni perseverance gusa. Ega wari ufite icyizere muri wowe kuzo. Nafite icyizere ko hari n'igihe nabona n'abantu bacaguye kavuga ati avuga ni umujama histoire ziwe. Nanje ndamurusha muri nkaka urugeye kavuga ati uri ni achanta babonesha tu. Fanya. Ya gatanu ryari ryo ryanyuma naye navuze ni Evan. Ni vyankubu nuzosubira. Kubera ko bavuze ko nivyanka muri 2019 utazosubira. Kubera en fait ama prix ubwayo nivyo aragushira en valeur bakakwerekana bakavuga ati watsinze etc. Mais cela ne détermine pas le talent de la personne ou comment la personne akora neza. Tout est subjectif. C'est umuntu arashobora kuvuga ati je nakunze ibi. Undi nakavuga je nakunze ibi. Nta muntu ashobora gukundwa na bose. C'est je navuze ati bana niba badakunda ivyo nkura je ndabizi yuko ce que je suis en train de faire c'est bien. Je peux mieux faire certes, mais hariho nabo nabonye jewe numva personnellement shobora kuba ndusha ariko nkabona quand même banciyemo harimo amanyanga. Donc nacavuga ni bantu razi moi je vais continuer ma route, je vais faire ce que j'ai à faire ibindi nzokora mais ibindi Imana irambona. Nsabona nyene baravuze barambwiye ngo parce qu'à chaque fois nayo muri les 10 finalistes et kurumva ni benshi badeposa et puis sélectionne les 10 finalistes et à chaque fois j'étais dans les 10 finalistes. OK, ndashaka kumenya ku bantu batazi ya Prix Découverte. Hariho muratanga n'ama stories utanga en fait il va organiser na RFI hamwe na Gondwana. Gondwana City Production. Baraguha lien uklikako ukajako ukadeposa 3 vidéos ziwawe uri kuri scène. 3 vidéos et puis ukachurungika. Ziri mu Gifaransa. Et bien sûr. Okay. Voilà quoi. Ziri mu Gifaransa ni RFI bien sûr, ni Radio France Internationale. Pas na Radio Bouja Internationale, c'est un problème. Donc et on a déposé 3 vidéos, tu parles un peu de toi-même vite fait et puis tu envoies. Weje kurungika donc urashaka barakubwira ko byashitse muri bakubwira ko byashitse abwira urindire puis après tu reçois un autre mail bakubwira si tu as été sélectionné dans les 10 finalistes. J'ai toujours reçu ce mail, c'est juste que je n'avais pas été sélectionné en tant que le gagnant. Donc j'ai reçu les mails bambwira uri muri les 10 finalistes alakini wapi uri muri les 10 finalistes alakini wapi. Donc byaguma bigenda gutyo wonye à un moment birakunda nyene man. Nawe uri kuraturaba nimba ufite talent ushaka gushika ku kintu ugomba kuba focused. Ugomba kuba focused. Ntucike intege. Gumizako one day uzobazi ko na vie vie sasa vie n'umunyegenda abiza abanyegenda n'abantu nyine mu mutwe ni comme ça ugomba kwiga gaheza gutya bikagenda gutya c'est quelqu'un d'assez carré. Uzoja mu madini ni waheza kandi n'ahandi yavuze ati sindakubuza kina biriya birwazire vyawe ariko banzu heze amashuri ntiwibagira amanota
ndumva namushira nyene bulletin fresh akavuga ati ni bon bandanya turiya tugenegene twawe nkabandanya nyene mais après nawe nyene abonye namubwiye ko ndabivuyemo nkaja mu bindi yatanguye kudutara avuga ati petit gute petit ni msazi agiye muri marketing ikibazo atanguye kwandika deja muri marketing yari bon kurumva okay baravuga ati mama papa ne batavyumva yarabona inoti zinjira zisohoka and stuff mwana wewe barakuriha kugira uje muri stage je me rappelle bamemba cette époque c'était 150 000 y'amanyarwanda kugira nje muri stage nkicara hari n'igihe nagiye natacu nkoze mpuwe tu kicaranye nkicara tu hama hazi vya marketing rero biza binkoresha ubwenge muri sense ya creativité nkuko nari sanzwe ndabikora no muri vyerekeye art vyerekeye nyene art n'ibindi byose cyane ababwira ni ndabivuyemo ngiye muri marketing baravuga ati umpete n'umusatsi donc rero turariha kugira ugende nyene kucuja mu bindi ndabya no yabara mama aravuga to ya mwana wanje baranakuhemba kandi baguhemba simakeye isase nkani simakeye à l'époque yari nka 300 marundi simakeye quand même comme stagiaire gashana mbya no ya mbya ni mama muri marketing bampemba 550 she was like à rapport à 2 secondes nimba imana ari byo rero yakubwiye ko ari byo ushoboye urashobora kugenda ukabikora ariko sivyo ntiwibage nabani sasa ndava muri marketing ndababwira yuko ngiye rero ya stand up ari biteza bavuga ati no sasa arasaza nimba yavuye kuri 5 aja kuri 5 ubu rero agiye ku miliyoni cyangwa miliyoni zingahe bitagiye kuba mu milliardaire bana ndamubwira ni nana kimwe bampemba gusa sa muze nakimwe avyo bati donc rero donc tiva en fait kibabaje nuko ivyo dukora bavyita gukina mu kirundi théâtre navuga ngo gukina théâtre yego hakina abana sivyo donc rero ugiye ugira umuntu umunyejenda ngo uvuye kuronka amafaranga donc ugiye gukina ugiye rero usubiye donc ya mafaranga yanje ugiye kuyakiniramo rero sasa amafaranga ari kuva muri maternelle ugiye kuyakina donc c'est mais ils ont été assez barambaye hafi nabo nyene babonye ko na décider kubikora narabasigura ce que je veux faire bana ndashindiye abaravuga ati ne bon OK turaguhaye umwaka au départ bampaye umwaka turaguhaye umwaka ugerageza ibyo ugerageza byose vyanse subira mu mategeko sawa sinasubiye byaheze biheze urumva haragira ahantu nawe nyene yatanguye kubona ama emission atangura kubona ndiko ndavoyage atangura kubona ngeze mu Budagi ngeze mu Faransa ngeze ndiko ndagenda by the way umaze kugenda mu bihugu bingahe chama iyo neguze nico kibazo nari guharura ava imbere ino region bien sûr narayigiyemwo ndamaze no kuja no muri Lesotho ndamaze kuja muri Afrique du Sud ndamaze kuja muri Egypte ndamaze kuja muri Tunisie Abidjan bien sûr Côte d'Ivoire Cameroun Italie Belgique France Suède Norvège Allemagne la plupart ni vyo menshi kabisa la plupart ni okay jamuri soit muri théâtre canke muri comédie okay abavyeyi bafashe gute je prix waronse bararyohe sana cyane haziti bana hamwe nyene ushaye bukanyira bacha baguhinduka bwe ni bitwashaka handi nyene ubihevye ukaja uvuye mu mategeko ukaja mu bindi ashoboye ati umwana wawe sinzi ko ibintu bimufashe uhinduka umwana w'abandi ubwira subireyo ubwira subire umwana wawe yasaze umwana wawe yasaze ariko ibonetse iyo prix mwana wanje kameme félicitations ariko bon baravyakiriye neza baranaryohewe cyane ari sawa bro okay after kuironka wararonse amahirwe yo kuja warabonanye na Paul Kagame oya we nitwashoboye guhura byashoboye mu Rwanda by the way mu Rwanda nitwashoboye guhura okay mu Burundi niyo twahuye na le président w'ungaha ariko mu Rwanda dahageze barakwakiriye by the way nico nashatse kuvuga mu Rwanda wapi bakwakiriye wapi abatipe dukorana tu ni rero baje abatipe dukorana sinzi je me dis que en fait muri no sino mu Rwanda gusa ni muri sous région no mu bindi bihugu byinshi cyane culture ntibayiha importance nini ya cyane bisigura yuko ikintu tabona importance yacu n'ukuntu gikenewe
gute bijamwo, tu vois. Donc que ce soit le ministre de la culture canke iki, non, je n'ai rien, c'est dommage d'ailleurs kuko si jeje nyene ndi muri yo ka hariho n'abandi mugenzi witwa Wesley yigeze gutsindira vy'ama médaille vyo gutamba bagira je pense c'était quoi, je pense c'était danse contemporaine, mais ariko ikintu umuntu yakuza atumva canke atabona ntashobora kucumva facilement, donc ntashobora kugihayagiza agiye value yacu, biragoye. Bon ariko twebwe sivyo tuba turindiriye kuko baza bataza urabandanya agashimura gafise ko nimba abandi bo babibona, comme on dit mu gifaransa, nul n'est prophète chez soi. Donc bo urabandanya ukora akazi kawe, ababibona babibone, abavyakira bavyakire, abatavyakira nabavyakire, kuko de toute façon nta numwe azo guhagarika. Guhura na nyakwigendera nyenicyubahiro Pierre Nkurunziza umushiriye kajya gashimye byakwigishije iki, ni kimwe mu bintu wari urota muri carrière yawe cyane? Sinarinze nuko bizoba, je naraje ngaha naje ndayerekana muri centre culturel français, niyo nakoze ni nk'akantu k'agaspectacle gatoyi ndatumira abantu, c'était l'entrée était libre, abantu baraje, il y avait une centaine de personnes, n'abajournalistes bakeyi, au départ j'étais supposé là ngo le maire voulait me voir, le maire de l'époque, ndavuga ni ok uragenda. Non, ça on m'a dit ça avant le spectacle. Après le spectacle bambwira ngo ibana ngo muzohura na Mutama nyenicyubahiro, bambwiye ngo uzohura na Mutama dans des jours. Ndavuga none simwe mwambwiye ni bon, nta problème, tutakutana na maire ngo yayi Mutama president. None maire yabaye president mu masaha ndi kuri stage, byagenze gute? Niho ni à ce point nari ndavyiteze. Ndani baramwe uyayi ndabona mzimze sema biko serious sasa pono ibintu byabaye seri, narondera agapasi ndagorora mu tudugudu bana ndatumanika turavugana nabo bajama abakomedie bose turagenda yo nyene abakigingi Raoul et autres, Ismaël, donc et turagenda avec ma sœur aussi, ni we ari à la tête ya Ingomag, donc we bien sûr la vyumva yari no bakouvra ce genre d'événement, c'est normal kwa bahari. Turahura nawe turaganira, c'était assez impressionnant ko bwa rugambere duhuye nawe live, et donc twaranaganiriye waranavuga dutera courage ati bana mubandanye turanivye muri ko murakora tuzobandanya tuba hafi tubasupportinga etc. Bon c'est dommage certainement que atagihari, mais je me dis que naba hari ubunyengira ijambo yakubwiye no kurigenderako courage courage kabisa, tutaitia hatuna choix. Then after vyahinduye iki muri carrière yawe, vyabuze iki muri carrière ya Mika? Artistiquement parlant, nta kintu comme tel muri sense yuko ni jeni yandikira ama blague so yagira yanyandikire canke abantu bakorana, mais disons que mu maso y'abantu barabonye barashoboye kubona yuko kubera sinagiye ndije nyene, donc urumva ajanye n'abandi narakunze by the way ukuntu waciye ugenda n'abandi bajya ba comedian bagenzi bawe bariya vraiment n'abagenzi mpamfe, kandi murafise chemistry aba comedian bitandukanye no kuyandi ma carrière y'abandi ba none ko jewe nta beef ngira nene na n'umukomedien wundi, sivyo jewe abakomedie bose tumaze gukorana ndabafise ku mutima, surtout bien sûr King yo twarabana no kumutangashi no muri mariage. Mariage nilikuwa MC kandi niyo mariage ya mbere mwaba MC batatu na bitu birwa harimo jewe harimo Raoul na Rubig ebana turi fasho kandi ebana encore nimba ari karayo nabiraba ahubwo félicitations King and Marina. Marina vraiment ni umwana mwiza cyane, c'est une femme magnifique, donc disure King kuya azo ameze bon. Donc sinari kushobora kugenda aho bonye tutajanye nabo bafrere nyene, et puis ico byafashije nuko quelque part abantu barabona yuko nakazi kari considéré,
kariko karaba considéré bien sûr apana kuri valeur gakwiye kuba kariko Sure. kuko urashobora kugenda ukavugisha umuntu akazabwira ngo petit nakubonye kuri mariage ya Kigingi ariya nakubonye imbere uriko urakora turiya tuntu hari n'umutipe w'umunyarwanda yigeze kuzayambwira nabyishimiye umupapa akuze cyane nabyishimiye ibyo mwari muriho murakora byari byiza abonye muriho murakora turiya tuntu twanyu turiya tuntu iri imbere byari byiza kandi umenga arashishwe byari byiza mfite umukobwa ugiye gukora wedding ugiye gukora ka wedding ashaka kumenya wenda ntabwo mba nzi neza ibyo bintu byanyu umenga twari nk'urufani muri ville ibyo bintu byanyu mugenda muvuga ntabwo nzi exactly ukuntu mubibara ku mafaranga so wambwira nangahe wasaba ubundi tukareba ukaza ukakora turiya tuntu twawe turiya tuntu muri wedding y'umukobwa wanjye ni umuntu ukunze gusheka cyane akunda guseka nibaza ko byamushimisha cyane ndamubwira ntego n'amarespect urabyumva nawe yego murakoze akadiri ca ndamubwira prix mwari kuko mujya musetsa bya bintu byanyu ariko ngo ushaka waba kugenda iri imbere ukavuga ari ayo yose cyangwa uri kusetsa mushaka se ariko bano bana amafaranga mwaza ko tuyatoragura se ngavuga ni jo nakazi kanje ni jewe ndabyipangira ni je ndabyikorera sasa franga akavuga ati urumva rero kugenda imbere ukavuga ngo ayo mafaranga yose kubera iki wandonde none nage mfata uyundi genda ubyikoresha nkufata uyundi ni muntu moi je suis un professionnel akaniko kazi nkora nishobora kuvuga ati ugashimira umuntu ni chance wapi donc c'est vrai que byarahinduye une certaine perception ukuntu abantu babona ko kazi kacu bavuze ati nimba bari abasanzwe bakora bene biriya bakagira ahantu bagahura na nyine icubahiro akabaha umwanya bakaganira akababwira ibyo yababwiye na télé nationale yari ihari donc urumva ni ibintu biratanga agaciro kuri ako kazi bien sûr ntibisigura yuko haracasigaye akazi kenshi ko gukorwa no kuyandi maguverinoma azoza na nyuma kuko n'abandi bageze imbere bageze kure muri Kenya uravye amafaranga bahemba abakomediye babo uravye ni menshi cyane no mu Bugande aha hafi yacu muri Congo ugasanga nk'umugenzi wanje yitwa Ronsia nawe yatwaye le prix RFI 2017 ugasanga bamutumiye ko bakamuhemba like approximately ndibuka à l'époque yari karabimbwira c'était dans les $2000-3000 ukumva ngaha arabwira ati bro uraza rero tuvugane sivyo ndakubwira tu none si moya Roma ni so donc ariko nyene ibintu nk'ivyo birafasha ko akazi kaba apprécié nizere ko no mu myaka iri imbere n'ama gouvernement azoba ari en place azobandanya akaduha ikibanza jewe reve yanje novuga nuko twogera nk'ahantu ashobora gufata nka iriya nyubako ya Palais des Arts umuntu akayigira centre culturel akayugurura aba artistes bashaka gukora ama répétition bakaza bakahakora bashaka umuntu agashirayo n'aga studio peut-être abashaka kuririmba donc ibintu bishobora gufaciliter aba artistes kugira bashobore gukora akazi kabo baze baranahura beaucoup plus facilement habaye na spectacle abantu bakaza ari ngaho donc ikintu kiri assez régulier kandi muri nk'ubu wo kubaza Palais des Arts ikikora iki muri iyi minsi bombwira iki gira hariyo expo zile expo za kutoka Egypte za kila mwanya tu Egypte Kenya abo batipe baturondera kiki kandi ugasanga umutipe wo ngaho wonye umusenegal ari ngaho wonye tu umunyakabiga ari karavuga ngo natoka Egypte bon bref nukuvuga yuko harakenewe ibintu byerekeye ama infrastructure donc amazu arimwo espace aba artiste bashobora gukora baki develop kuko rega nk'ubu je ngiye hanze barambaza uvahe
mu Burundi abana cibi ushaka kumenya ko mva he kubera iki kambazo yaye turabonye kuri mu étranger et tout ça namaze mva he ciwe je suis basé au Rwanda je suis burundo-rwandais navukiye Burundi navukiye ngaha kambaye Burundi bumeze gute kamubwira Burundi kambaze u Rwanda baracagwana kano yaye uko bikimeze kubera bo bibera hanze baza makuru ivyo babona mu mateleviziyo bijya nyine vya kera je nkaca nja kuri scene nkaca nkina nk'abatwenza sivyo maze kubatwenza bavuga ati kandi n'abatwenza nabwira ivy'iwacu canke ivy'iwabo donc baca ba curieux en fait c'est comme si umuntu mu artiste agiye ahandi quelque part nous ambassadeur y'ahantu abavuga exactly yeah. So if you don't give value to someone like that who willingly or not are representing aho avuye en fait ni uburi kuratakaza byinshi it's like a disappointment kuri mwe birabaje cyane kuko ku bantu bazi histoire urabizi yuko par exemple Budagi urazi ko hariho Germany yo muri east na west bari bafise beef yatari hariho le mur de le mur de Berlin c'est charge n'ubwato donc le mur de Berlin les politiciens bashaka kwegeranya abantu ariko bakaba bafise amadiscours bashaka gutanga etc ntibamenye ukuntu babikora babicishije mu ma pièces de théâtre babicishije mu ma pièces de théâtre baruguye ama pièces de théâtre menshi cyane ahantu ama enceinte habera mu by'ama théâtre et puis après bakaca bavugisha aba metteur en scène bakavugisha abantu babandika bakavyandika bakarondera aba acteurs bakabikora et puis abantu bagakora théâtre iri iyo message théâtre iri message ya unification etc c'est là où l'art peut ishobora gufasha kandi bikoresheje neza donc c'est à ce moment là je me dis si on n'utilise pas l'art pour si on ne pousse pas pour l'art tugashiramwo n'amafaranga ni gute bizogenda. That's real. Mika nko mu kurangiza ikiganiro cyacu ufise dream right now wifuza gushika kuki muri imyaka ingahe canke what are you planning for your fans kubanda jewe personally for next year shaka kuzosubira gukora la caravane du rire ni ya festival iva Kigali, ikaja Bujumbura, ikaja Goma, ikaja Bukavu. On aimerait aussi rajouter Kinshasa si possible. Donc, tukashiramo na Kinshasa. Et puis ça, c'est le côté francophone. Et puis le côté anglophone, peut-être, tukagira Kigali, Kenya, Ouganda, Afrique du Sud, Bikunze. Donc, ça, c'est pour la caravane du rire. Yuko ibandanye ikagira n'ibihugu byinshi no ku bantu benshi. Tukagira échange d'artistes. Kugira humoriste w'umurundi ashobora guhura n'umukongomani n'uwahandi nko mu Bufaransa hose tukaba bazanira nabo nyine bagashobora gutera imbere et pour le public nabo nyine bakabona abandi artistes bavuye ahandi. Et comme je te l'ai dit aussi, l'un de mes rêves c'est d'ouvrir un centre culturel. Il open kuba artiste kuba meze bose kona se talent ku muntu yoba yumva ashaka kuza barahura bisanzura mu matalent. Iyo tugiye hanze turahura n'abantu bafise amatalent twabayatireka tubazana iwacu la fois passée narazanye Gu Michel Gu arakoresha arigisha et tout ça ibintu byerekeye comédie donc nukuraba ukuntu duteza imbere l'art dans notre région et surtout dans notre pays. Merci beaucoup. Ngo mukurangiza ikiganiro uramaze gutwenza umuntu ntatwenge cyane bikagenda gute uco urabara byatarira urazi ikintu bamaze urashobora kubita desmen uri kuragitegura desmen ukurayitegura ukavyandika ukavuga okay ndavuga gute ndaja kuri scene mpagarare guke cyane mpagarare oya okay atora na postire okay ndahagarara guke match mvuga meri guke okay ndabivuga sawa ukaja muri repetition uri wenyene muhira imbere ya miroir ubusa nk'umusazi ubusa n'umusazi hebiri ukavuga ati okay ukavyereka abajama bakavuga ati ni bien abandi ifo kugira ibi sawa kisha naenda mbere ya public piga blague pa ikagenda akaguma bakubita akaguru gusa ameze gutya piga blague anatanga kujana mu telefone bati akyamungumira ukuyikubita ukumva umenga hari ahantu yumva bari baragucumita nk'ikintu mu mutima wumva bati ndavayo gute umva la plupart biramaze kuba blague na yendi narudi unacheka we peke piga bikanga piga
et puis à un moment ukuntu cangira jewe nuko cafata ikintu nizeye maze gukora ava nzi kugikora nkaca niyaranja nkakirobondisako naho noba ndi kuvuga ivyerekeye kutambuka mwibarabara camuga nti ariko ndatambuka nti ndabizi ibintu byo kuvuga byo mu bya padiri ariko rero ndatambuka muri iryo barabara cambo ni misa ngaho caninshi hari abapadiri rero muri imisi ukaca ukubita wewe ukubita ikiboro uzi ikiboro wizeye abapadiri uri biti umwe donc j'ai vu ce prêtre le prêtre araza arabona umukobwa mwiza cane umukobwa ari karaza tangura guhuba nyine le corps du Christ arabona umukobwa ari karaza acagira ningoga kugira umukobwa mushikira gira ningoga umukobwa mushikire padiri araduze gucyanjagira Christ quel corps acagira gucyanye kumva voilà le corps du Christ ashise imbere umukobwa Christ quel corps akashamura non le corps du Christ donc aca wiyaranja ukavanamo nakantu uba wizeye peut-être gakora canke kamaze kumera ukuntu kwaje ko sino iri ya silence bakufia ndani abantu baba bahevyata nuko bariko baraturaba right now bashaka kumva kablage gatogo twari twabivuganye bizababwira ku bantu bashaka kuzoza kuraba blague abantu bashaka kuraba blague zanje muje kuri YouTube muraza kuzibona bandika gute by the way Michael Sengazi MECHAEL Sengazi ni SENGAZI barashobora no kuja kuri Facebook hariho Instagram bakandika Semika ariko bagiye kuri Facebook bakandika Sengazi Michael Parlement baza kubona ama video kuri Parlement du Rire et tout ça okay ndagushimire cyane brother for your time wakoze cyane that was my dream gukorana n'umu it's my pleasure man umuntu yatsinze prix découverte de n'abandi nzobakuzanira merci beaucoup ndashimye cyane ndakwifuriza all the best ku bintu ushaka kuzoshika ko mu minsi God bless you man thanks ugiye kudukorera amakaravana ze menshi n'ijya dream ufise yo kuzana kugurura icyo kigo kize kabisa amen thank you man thanks brother happy new year happy new year to you too stay blessed all the best muri 2022 n'amafaranga menshi cyane okay thank you so much kuri uri kurusura right now and major thanks kuri abantu bose mumaze kugira subscribe nimba utarayikora yikore for the love my subscribers and ndakubwire ni until next time so and behind the camera ladies and gentlemen we have amazing people behind the brother from another mother Mr. Pharrell Nat Williams turakora mukije cyane Pharrell urakoze cyane and Daniel Big Daniel umwe Pharrell numwana mwiza cyane yambaye chapeau na gatizos ariko ni fresh sana Daniel nawe nta kibazo aro gym nga downstairs turagenda Big Daniel shout out to you bless up okay bye bye